Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 27 Nyakanga umwaka wa 2022 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye icese ihuriro ry'abanyamitahe baha mu Burundi nabo muri Nigeria kuri Zion Beach i Bujumbura rigiye kumara imisi 3. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe ryo kugurura ivyo bikorwa ngo nivyo gushima kubona abanyamitahe bahi wacu bagiye gukorana nabo muri Nigeria. Yongeye atera intege abagwizatunga bo muri Nigeria mu kuzana amahinguriro atandukanye kuko ngo igihugu c'u Burundi ni nyabagendwa. Umushinga amateka Suguru Olivier arongoye ihuriro ry'abanyamitahe bo mu Burundi ngo nakaryo keza ko kwerekana ivyiza by'u Burundi biciye mu ihayanishwa, ndetse mbere yongeye amenyesha ko vuba cyane hagiye kuba ingendo z'indege zihuza u Burundi na Nigeria atahandi hantu indege zirinze guca. Uno munsi twaramutse dutanguza igikorwa c'ihuriro ry'abagwizatunga u Burundi n'igihugu ca Nigeria, abagwizatunga ca Nigeria. Ico gikorwa rero twatanguje gifise inyungu nyinshi abagwizatunga u Burundi ndetse no kubagwizatunga ca Nigeria. Ku Barundi rero nakaryo baronkejwe kugira ngo bashobore kwerekana ibyo basanzwe barangura mu gikorwa cabo cyo kudandaza n'amahinguriro ndetse n'ingenzi, bongere bagire ico bazokungukira ko ibyo aba Nigeria basanzwe barangura iwabo, kuko igihugu ca Nigeria ni igihugu gikomeye cyane muri Afrika, ni isoko niniya cyane, isoko ifise abantu barenga miliyoni 100. Twebwe rero mu gihugu c'u Burundi dusanzwe dufise abantu miliyoni 12. Murumva neza yuko ari isoko duhuriyemwo muri ibi by'isoko rusange rya Afrika, dushobora gushora ibintu byacu turangura mu gihugu ca Nigeria. Ikindi nuko ku gihugu c'u Burundi tuzoshobora kwerekana ibyo dusanzwe dufise, dushobora guhayanishwa, bashobora kuzana imitahe yabo mu Burundi ibisata bitandukanye, yaba mu byerekeye iby'amabuye y'agaciro, yaba ibyerekeye ingenzi, yaba n'ibyerekeye uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi. Urumva yuko rero tuzogira ibitari bike nabyo dushobora kugira ngo twubake turavye ivy'ubuhinga basanga bakoresha, kuko mu mbitsi bw'igihugu bisanzwe bihambaye cyane muri Afrika. Ibi rero bibaye mu gihe hari kwemezwa amategeko mashasha yo kugura isoko rusangi rya Afrika bitwa ZECAf, aho ibintu dushobora guhingura ngaha dushobora kubishora muri Afrika tutenze kuriha amakori. Akaryo rero keza cyane, ndetse no kuzoshobora kwerekana mu bagwizatunga ba Nigeria iby'amategeko abarekurira kuri ibi byerekeye ibya kode y'ama-investissement shasha, kugira bamenye ubusho ico iyo mategeko abaha kugira bashobore kuzana gushora imitahe yabo mu Burundi. Ntabwo badufise na gatoya kuko hari ingomero shasha nyinshi ziko zurubakwa, ndetse zamaze gutanga umuriro. Marabonye urugomero rwa Ruzibazi, hari izindi ngomero zizotanga umuyaga nkuba vuba, hari urugomero rwo kuri Kaburanwa, hari n'urugomero rundi rwo kwitwa kuri Jiji Murembwe, ndetse hari n'izindi ngomero zo muri Afrika mu gihugu ca Ethiopia zoshobora kurahura. Ico nta kingorane n'imiteye, kandi hari na politike shasha yo guteza imbere amahinguriro. Leta ubundi rero gushira imbere, tubana neza ahubwo ko ubu ni wo mwanya ugeze kugira ngo abantu bashaka gushora imitahe yabo byeke by'amahinguriro bashobore kuzana imitahe yabo mu Burundi. Nta kintu na kimwe cyo tubuza gutwara ibintu by'u ca Nigeria. Ibihambaye nuko byo tuzokwigira hamwe ngaha, ivyo bibazo bihari tuja kuvyigira hamwe kugira ngo tutore inyishu. Mwumvise yuko bashaka kuzoba bazana indege yabo izoshika ngaha mu Burundi atende gucandi hantu kindi gihugu, natwege rero tuzoca turaba ingene twoheba tukitunganya kugira ngo dushobore gushora ibintu byacu biciye muri gihugu ca Dar es Salaam canke bigaca mu kirere duciye mu buhinga bw'indege. Aho nta kibazo kimwe gishobora kuhaba, ndetse dusanga dufise n'abantu bafise ibya transport y'amakamyo basaba bimenyereye. Aho nta mpungenge dufise ku cyo. Amategeko aratomoye by'amasoko rusangi, nta exoneration zitangwa. Uburusho dushobora kuha bizoba birangurwa muri Nigeria nibwo buri burusho abarundi bazoshobora kuronka bitwaye muri Nigeria. Muri rero n'ibintu isoko rusangi bisanzwe berekwa n'amategeko muri ko ndababwira bya ZECAf, ni ngibi bisanzwe dusanzwe dukorera muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko. Nta kintu rero gishasha kiba kirimo sama exoneration, ni ibirekwe n'amategeko bitariha mugabi ni bitariha byashoboye kurangurwa muri uwo
isoko rusangi ivy'amadura do douane mugabo harafise amategeko abigenga kugira ntashobore kuba bimwe by'ubusuma cyangwa by'amatrisheri ariko nk'amakori yandi asangwa ariho nk'ibya TVA n'ibindi bizoriba nta kibazo. Tworangiza tubamenyesha ko kabaye akaryo keza ku mukuru w'igihugu ko kugenzura ibyaje guhayanishwa ngaho ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi cyo kimwe n'abandi bubahwa bari bateye iteka ivyo birori.